Jesus spoke again to the people, say, I'm the right way for the world. Whosoever follows me will receive the right of right. If you are to be nabibonye nkiri muto, jewe nabibonye nkiri muto, twakundanye n'umukobwa, umukobwa yari mwiza, aca asaba akanoti ndakabura, jewe maze kukabura sinasubiye kumubona, jewe maze kukabura nawe yaciye yinyikira, urukundo ntirugurwa iwacu barutanga gusa, urukundo ntirugurwa iwacu barutanga gusa. Helena yaravuga ati ntagukundana na bose, Helena yaragize ati ntagukundana na bose, urukundo rw'amahera ngo ntirumarana kabiri, urukundo rw'amahera ngo ntirumarana kabiri, urukundo ntirugurwa iwacu barutanga gusa, urukundo ntirugurwa iwacu barutanga gusa. Ababyeyi mukibyara muratubyarira abahungu, ababyeyi mukibyara muratubyarira abahungu, iwacu inzoga zirasha zikabura imisori zinywa, iwacu inzoga zirasha zikabura imisori zinywa, urukundo ntirugurwa iwacu barutanga gusa, urukundo ntirugurwa iwacu barutanga gusa. N'abakobwa bakihari hasigaye ingwerigweri, n'abakobwa bakihari ubu hasigaye ingwerigweri, abakobwa beza nibo batamba kwasa, kuko abakobwa beza nibo batamba kwasa. Yes sir. Urukundo ntirugurwa iwacu barutanga gusa, urukundo ntirugurwa iwacu barutanga gusa. Yes sir. Urukundo ntirugurwa iwacu barutanga gusa, urukundo ntirugurwa iwacu barutanga. Yes. Uwo nawe si yundi ni umwami w'ipoli. Umeze fresh? Meze fresh sana. Ay doyo rarenze men. Ya na nuko nyene niko tubikora. Tukabona uguma wita mu mahiganwa uba mu bibanza vya mbere kuva muri quart de finale semi final wisana mu media tutazi titi wa muzamarareze ndakuramutse cyane. Asante sana, merci beaucoup. Umeze neza bakozi ba Motivation Plus Media, ndabibutsa yuko turi kumwe na umwami w'ipoli, tumusanze ahantu ngira murahabona n'ahantu mw'ipoli kabisa. Umujama yaje by the way Rasta man, aya ma Rasta man beshe barabizi banyita umurasta. Haro n'abatazi izina ryanje bampamagara ngo we Rasta, kandi nditaba. Hajya urazi burya rero izina ryawe sanze risa n'ahantu buri keshi na keshi tugusaza hano mw'ipoli kubera ikuza ngaha mw'ipoli kenshi. Je ndakunda ipoli, urumva ndumwami w'ipoli ritaba mikori ritaba mwihori aho nagaca kadatoteza gahori, urumva mba nkundanye n'ahantu hatuje hari udukoko twose. Nk'ubu nguma numva ndi mu mutwe wanje uri libre ndi aere neza meze ndi détente. Ni Mr bien iza nga by the way vraiment ahantu heza hatuje tugusanze uri kuravyina na guitar ugira utu repetition muta umunezero ura wireme. Umunezero nije ndawureme
nta kintu na kimwe gishobora kundusha gishobora gutuma mbabara sana ku buryo ntogira umunezero kubera ikimbabaje ca ndagihindura indirimbo neza cyane men. Gato abantu batakuzi batashoboye kubona mu isana mu media nagomba ndabibutse kari wewe wa performance kuva ku ntango hajye muri bangaye mu ntango. hajya ku ntango twari abantu amajana 3 akiza kwiyandikisa wagize nka kangahe? nagize kenshi nagize sinibuka igitigiri gusa ndazi yuko nagiye niyandikishije haciye iminsi kubera twiyandikishije alinye sinzi abantu baba bari bamaze kwiyandikisha ariko niyandikishije haciye iminsi kubera nagiye kubibona haciye igihe bamaze kugira iyo publication yuko abantu kwiyandikisha. Aho nyene ku bantu bashaka kumenya umwami w'ipoli uwo ari we turashaka kumenya kuva muri pre-selection kugenda muri selection hama tugende muri demi finale hamwe na finale. Abantu mwariko murahiganwa wabona bimeze gute? Urabona kabisa yuko uza gushika hajya wageze bro? Ubwa mbere je nagiye kubera nari mfise ikizere yuko mfise impano. Je navuga tuko bigenda kose ndafise impano reka renge ne mwihiganwa nipime hamwe n'abandi wanashaka ngishobore kugirana na connaissance n'abandi bantu tutari tuzinanye ariko twagiye kumenyana muri kirya gihe. Rero maze kugenda mu ntango byari bigoye kumenya ngo nzobu canke nzobu kubera ntubuza abo mu gihe babo muhiganwa baribo ariko naragiye ndiyandikisha nagiye kutangura kubona neza ukuntu ibintu bimeze hamaze kuba preselection kubera twaciye baduselektiona hasaga abantu 30 mu wasa maze kuja muri 30 rero byasigura yuko ukaze rero turabaragira preselection sanga harimo abantu kweri babizi naje ndabizi n'abandi bantu babizi nico gituma haba byari ibintu bikomeye cyane kugira ushobore kuduga uve muri pre-selection uje muri demi finale hari uje muri finale barasubira baratuyungurura muri demi finale basigaza 15 aho hose ndaronka amahigo yo kujamo kubera babona nabo nyene yuko impano yanje idasanzwe sinaragafu ko gucumbira rimwe. Ngo nuwara gafuko gucumbira rimwe ugeze muri demi finale naho nyene urabandanije gushika muri finale. Ikintu rero no bamenyesha coco nuko batabibonye mwarabibonye yuko jewe nagiye mvuza gitare canke mvuza reggae music canke mvuza ibindi nagiye nk'umurapper. Ahubwo nyene ivyo binangaza wagiye nk'umurapper kandi warashoboye ariko mu ndirimbo uri kurasohora urumare ni beast ndumare beast umva muta reka turabigaruka gatoya twarabonye ko muri demi finale vraiment wa passije uja muri final turiko turaba commentaire agiragirwa Mugani Desire aka Big Fizo yasa n'umuntu cyane yakunda presence scenique yawe cyane gose ndetse waranabandaje muri final ariko muri final ntabwo yajemo muri jiri Big Fizo ntiyararimo baciye bahindura kumbura acaza Iris Boy hama muri final waraperformize bien kandi sana ariko niho rose amahirwe yo kuba muri bajya batatu ahantu nugaragariza impano yanje nyimba ari mwihiganwa canke ibintu biriko birakurikiranwa n'abantu benshi rero rijya higanwa ryarampaye abantu riratuma nongereza na experience kubera naragize travail nyinshi muri erega sagasesha rumuri mu minsi mikenyi cyane après ihiganwa udutahemo igikorwa kirenze umuriro Izimane gato kuri title Izimane washatse kuvuga iki? Izimane ni izina ry'umuntu n'umukobwa yaragiragire dote yarekaragira yagira urubanza rwo gukwa rero canda mwandikira iyo ndirimbo ku izina ryiwe uvuga iyo ndirimbo ivuga we ndiko ndamudekriva uwo mukobwa ari we Izimane hajye ijya ndirimbo iperformance live muri ico gihe iyo ndirimbo narayiririmbye ku bukwe bw'uwo mukobwa ku rubanza rwo gukwa naragenda yiririmba nk'uko nari nayanditse nyine kubera urwo rubanza. Guys, by the way vraiment ni indirimbo kabisa yanditse neza kandi neza cyane. Benshi barakunda kwibaza ngo ngaha kuri motivation turabesha twebwe dudetecta amatara mashasha gato duhonje gato Izimane 1 2 3 let's go. Reka mvuze nange imyironge ndirimba Izimane nzobe y'ikimonge
umwigeme w'indero nziza umwe benshi bashaka ariko ntibaronke wawundi ateye neza kandi ateze neza nk'aya nyana y'ayamonge kimararungu mu muryango umwe twubura twe tukagwara kabonge umutima wiwe uruta umutumba ubutore bwiwe bwatumye bahurumba yahuye n'imisore myinshi yishimiye igiceri yayindi igendana amafyeri yuzuyemwo amayeri ashimana na riyoneri uruwundi aravuga ati kweri jewe ngiye kubwira abavyeyi tuzane mazana bikari ihehe musanze kunami wacu inzimana sikuru twatsi twinyana umusanze no mu rugi wacu ariko arakura umusanganye ivyakirizo n'ivyansinze imane ariko arakungira ese ukuntu agenda arashogomangiyo inzimana araziguterera inzimana arazigusezera umwana w'umutima wera de n'agatsima aracumba yahuye n'imisore myinshi yishimiye igiceri yayindi igendana amafyeri yuzuyemwo amayeri ashimana na riyoneri uruwundi aravuga ati kweri jewe ngiye kubwira abavyeyi tuzane mazana bikari asante sana honyine yes sir bro take 5 kwanza asante sana bakazi yego kwiye uwo ni wewe uyu nyene umwana gato ndagusaba kuri ingofero gato mwamubonye Rastafari neza uza akantu kanwangeje gusa kari kantangajeje uko kuntu the way wandika indirimbo urabona iyo style y'abarasta mengo ntibihuriranye birahuriranye kubera abarasta n'abanyafrika abarasta n'abantu bakunda imico n'imigenzo nyafrika nico gituma nanje nashoboye kucwengetera nkashika no kuri iyo midiho y'iwacu kavukiye neza gose urazi ko abandi bantu bokubona wifitiye Madrid mu Rastaman boca bagira ko utazi kwandika ikirundi men bateshwe bate neza cyane ndacandika kandi naracize uratubwiye ko izimane yavuye kuko watumiwe muri doti y'umukobwa ugenda kubaririmbira ndetse uranayandika yego iyo ndirimbo urumva tufata yuko ari indirimbo nyene wa presence munyumujije muri studio kandi kurikora ucura isohora twayibonye kuri YouTube mwino minsi ifise amasanamu meza cyane aho wafashe inka umukobwa hamwe werekana inka ahandi utitwereka ati umukobwa ari amaya nojya ndashaka kumenya ivyo biro bikombinye gute mu mico n'imigenzo y'u Burundi bisanzwe mubizi yuko umukobwa yamye agereranywa n'inka inka atari ibihembe inka muntu rero nico gituma nariko ndagereranya nkuko imico yacu bivuga nariko ndagereranya uwo mukobwa n'inka kubera ku rubanza rwo guja gukwa canke rwo kugira ubugeni bafata uwo mukobwa batwaye ko ari nk'inka mugabo kandi bamukaba n'iyindi nka inka bihembe canke iyindi nka nyeri zidusanzwe uzi bakayikaba n'inka muntu nico gituma nabigereranije mwino minsi barahaye mu manza bavuga ngo nubu tukivuga inka ubu tuvuga ngo umuntu oya izo n'umujene baza yuko ivyo ari ugutakaranga kubera basokuru bacu ntibari abantu batazi ubwenge bari bazi inka yabamariye kandi iyo umuntu wavuze yuko akora ibikora inka yabari umuntu akora ibintu vyiza rero nibaza yuko kuvuga yuko umuntu atari inka niba abantu bataba bazi imico n'imigenzo canke intumbero basokuru bacu babiye ni indirimbo iri kirarabwa vraiment mwino misi neza cyane ku misi yigira ku 9 igeze ku maviews arenga ibihumbi 12 bro warasizemo kada mu bantu oya indirimbo iryoshe musanzwe muvyumva na mwebwe ahubwo jewe mbona yuko indirimbo itarashika mu bantu kuko je navyipfuza neza gose indirimbo nirashika cyane mu bantu kuko wewe uvyipfuza mbega ku bwawe kuba itarashikayo ubona habura
kanini ku buryo abariko baradukurikirana bagenda kuri YouTube kuyiraba hama basabe niki jewe ico mbona kibuze ni promotion ikwiye kubera hari abantu bamfasha bakayivuza ku radio bakayishira mu bantu bakayipartager mu magroupe yabo ariko mba ngeneye yuko nayandi ma radio azi ivyakaranga adushigikira n'ibindi bimenyesha makuru mbere bikayipostinga bikaha link abantu kugira bashobore kugaruka inyuma bibuke yuko turabarundi kubera kuguma please tuguma twinjira muri ivyo bintu by'abanyamahanga dutera dutakaza karanga kiwacu rero nosaba abantu yuko bya bimenyesha makuru shanka ama radio abayifise n'abatayifise bayirondere kuri YouTube diriko umwami w'ipoli abayifise nabo bayivuze kubera ndaza abantu barayikunda ni benshi baguma bananyandikira inbox duhe yandirimbo nabwo ati gume mukurikirira na maradi neza cyane uravuze akantu karyose ni bagume bakumviriza kandi bongere bayisikane bayipartage hariya na hariya cikino ntanguye kwiyumvira ndashaka kumenya ikibanza gusa cyonyine tugusanze mu ipoli umwami w'ipoli litaba mikori kandi ni iki litaba mwihori n'agace kadatoteza gahori akubera iki kwanza ukazira umwami w'ipoli ibyo bijanye na filozofi yanje canke imbono yanje y'isi namabwira abantu yuko turi mu ipoli ngaha kwisi ni mu ipoli ugiye kubiraba isi imeze nk'iyintu iri mu biti mu vyatsi n'ibisagara usanga bikikijwe n'amapoli kanaka rero ngaha turi mu ipoli aho usanga harimo inkende aho usanga harimo utunyoni aho usanga harimo ibikoko by'ubwoko butandukanye no mu bantu fata ko ari uko nyene rero kubera turi mu ipoli naciye nitaje yuko ndi umwami w'ipoli urumva umwami w'ipoli ryari ryo ryose kubera amapoli ni menshi ni poli litaba mikori kubera hari amapoli aba mikori kandi mu rya poli litaba mikori litabamo n'ihorihori aho n'agace gatatoteza gahori urinze ubona ipoli litandukanye n'iryo jesi ryo wanje ayo ni namwe mvuga yuko azocisha mu ndorero agatereza akajisho kugira araba akarorero kabera mu ipoli ryo wanje agace gatatoteza gahori guys kino kirundi kirananiye gusesangura indorero ntoyizi indorero n'akantu basokuru bahora bubaka ku nzu canke bakagashira ku ngobyi hajya bahekeye umwana kugira ngo indavyi ariyo mana izohora icisha muri ya ndorero ahantu barorera no kuraba nahantu azocisha kugira irabe waba abantu bari muri ya nzu cishije muri ya ndorero canke icishe muri ya ndorero iri ku ngobyi y'umwana kugira irabiremwo wa mwana neza gose abo bantu rero bazotereza akajisho bacishije mu ndorero bari muri ya mapoli ari mu ikori barabe ryari litaba mu ikori bace bashaka yuko nabo bubaho nka rya poli litaba mu ikori neza ryoshe kubamwo rero mu minsi dufate kuzorokita abandi bantu baba prince abatoni bo mikoro basanzwe bariyo barahari basanzwe bariyo ni mwebwe nyene umusesanguzi ategeza ko ari mwipoli neza cyane nade cemba umuki wo mwipoli umusesanguzi w'ipoli litaba mikori guys aranyongera kandi kazina umusesanguzi w'ipoli neza cyane urumwe twavuga yuko ufise tara novuga idasanzwe ariko batariko barabona gose guys bipfirahe ni bimwe nakubwira mu peut-être ngira connaissance n'abantu ikimenyane kubera abantu kenshi na kenshi barakunda umuntu bazi rero ndacari ko ndaza mu minsi bazobona identité yanje by'ukuri ndabona yuko umenga ntibaranyumva neza nkuko bikwiye ariko ndiko ndakora kandi nabiga bariko barabona babikurikirane neza bazokumva yuko bidasanzwe kandi n'imbere ndazi yuko nzotegeza kubumvisha neza yuko umwami w'ipoli ari umu artiste w'ukuri kabisa usanzwe ufite na talent yo kuvuza guitar iyo ugiye muri studio ugenda ufite indirimbo wahejeje kuvugiriza ngaho canke ari amaterateranya ama ideas jewe ngenda fise ide y'indirimbo ngenda fise igicapu c'indirimbo ukuntu ushaka kwimera haba kuri ukuntu nzoyiririmba no kuri kote y'umuziki ukuntu ivugije ariko nikibuza yuko umuproducteur canke urya muntu akora indirimbo ampa yandi mayide kubera nawe afise ubundi bumenyi je mfise ubumenyi bwo kuyiha forme shaka n'ibyo shaka kuvugamo nawe arafise ubundi buhinga bwiwe rero sinamurengera gose ngo ndamubwire ngo kora ngo ibyo wanje shaka ndamuha umwanya nawe agashiramo n'ibindi bintu vyiwe kubera nzi abifise mu bumenyi mba namwitoye kubera ndamwizeye neza cyane umuziki wo mu Burundi abenshi bakunda kuvuga yuko ujamwo abantu b'abavayu swati batize swati bigeza nabi turashaka kumenya nganye
yize jewe narize école primaire ndayimara imusongati mu Rutana ndaza ndiga ahantu bita Gishubi muri Gitega nize igisata c'indimi ni naho nakuye iki Kirundi umva ndirimba ndagenda ndiga kuri lycée Rutana igisata c'indimi nyene hanyuma mpejeje ndaza kwiga kaminuza y'u Burundi muri histoire et patrimoine rero abantu bavuga yuko umuziki ari ikintu c'abavuye canke abantu badafise ico bakora canke abantu badafise indero nibaza yuko hari kutamenya nibarabe basokuru biwacu bamye baririmba kandi umuziki nturi mu Burundi gusa ahantu hose kandi umuziki ni anti stress ni ikintu gituma umuntu yuguruka mu mutwe akaruhuka ni ikintu gishobora guhindura imibereho y'abantu uzokubwirize umuntu avuze agaterume mu muziki abandi bantu bakunze iyo ndirimbo barakunda kukavuga rero nico gituma batovuga yuko umuziki ari ikintu kibi bamenye yuko mu muziki harimo inyigisho birashobora gutuma n'abantu baba revolutionnaire igihugu kigatera imbere kubera ivyumviro byatanzwe mu muziki ikibazo mbega uri kuraririmba iki ico nico gikomeye kubera sije udebata mu muziki nishwayi wawe ushobora gutanga ibintu bizokwica abantu canke bizobakiza mu Burundi tutabeshanye umuntu yobona umwami w'ipori ndiko ndavuga caractère physique ikintu ca mbere amubonamo akotse icyatsi ndashaka kumenya kijya commentaire yakira gute ko ndazi nibenshi babikubwira umwami w'ipori wewe urakubita ku catsi ndabesha oya nta vyatsi nkubita gusa hari gihe biba ngombwa yuko ubifata nk'umuti bivanye na situation ugezemo mugabo jewe sinovuga ngo ndafata ivyatsi gose mugiwe hageze kugakoresha nk'umuti kandi je sifata abantu bafata itabe nk'uko umenga bihenze kubera je muranganira n'abantu bagafata kandi naje naragafashe mugabo je mpora numva nibaza yuko ari meditation kandi nivana na konti agafata ukazana swing oya ubu narahagaritse guys c'est vrai ubu narabaye ndahagarika bivanye n'izindi mpamvu ariko ntibisigura yuko nshira imanza abantu bakibigira kubera abo bantu babigira babigize kubera bafise ikindi kintu byabazaniye kandi kenshi na kenshi je simbona yuko nk'umuntu afata akajya gatabi ari umuntu mubi kubera je mpora ndaba abantu banyoye inzoga baraburegwa bagashwanira n'abantu muguza bumva kubwira ngo ndagutahura wari wanyoye tuyoga mugabo umuntu yinywereye akajya gatabi n'inkoho ziraza kumufata neza gozi guy ikintu ca mbere numva umengo no kubaza kwanza tugende mu tubaza n'utundi ariko by the way reka ndabatumirira abakunzi ba Motivation Plus Media kugenda kuraba indirimbo yitwa Izimane yego bandike kuri YouTube ndababwire yuko bogenda mugaruke si ibintu byo kwabwira ngo ibyo gufina indirimbo imeze neza kabisa yanditse yakaranga mwandike umwami w'ipori mucamone indirimbo yitwa Izimane ariko aho nyine ndashaka kumenya haje umwami w'ipori arasenga yego cyane gose c'est vrai je mugabo sisenga mu idini imwe kubera naramenye yuko Imana ni nyamwambarizwa hose ndi ngaho iranyumva ndi hari iranyumva shatse ndashobora kwidugira ku musozi nkasengerayo canke nkagenda muri eglise kanaka nkasengerayo canke nkifatanya n'ababandwa fresh sana gusa ndasenga jewe ndemera Imana kandi ndazi yuko atakintu nokora Imana itanshigikiye ngo kirame sinari gushobora no gushika muri kino kibanza Imana itabishize mu ruhara rero ndayisenga nkanayishimira cyane gose ndashaka kumenya ngaho nyene ndashaka udusangize uravyumva ikibazo uracumva udusangize umurongo umwe wo muri Bibiliya unatubwira n'amajambo mvuge naho byanditse yego oya jewe ndashobora ndakubwira umurongo gusa wo muri Bibiliya mugabo aho byanditse no hambaze ndashaka kukubwira ati biri mu migani canke biri muri Zaburi mugabo ntumbwire ngo akakarongo kakanga ku karongo kakanga je vraiment ntakara kubera kenshi na kenshi ifata ide y'ikintu baba bavuze nko kuraba nko kuri stat yanjye nk'uyu munsi uza gusanga hari amajambo yanditse muri Bibiliya aho bavuga bati hahigwa uwiyubara nayo uwukomantaza umutima azogwa mu vyago nakajambo kankoze ku mutima mpejeje kugasoma kubera ndumva neza yuko umuntu yiyubara kanditse mu migani mugabo sinibuke igice n'umurongo gusa icyo karanditse
karanditse gusa sinzi umurongo kanditseko gusa karanditse kandi je ndakunda gusoma Bible mugiye ko iyo ndiko ndayisoma si umuntu mbere yo kumenya kubirokariza ngo byanditse ngaha umuntu mbere yo kugira jewe menye ngire inyigisho nkuye muri ivyo bintu yego ndashaka kumenya hamwe umwami w'ipoli bo musiramwo imitahe itandukanye akaba umuntu akaze w'umustar ama project dukorera ngaha mu Burundi na ya like a superstar jewe nk'ikintu cama kimbabaza ubwa mbere na mbere nukubona abantu bamerewe nabi nk'abantu bo mwibarabara nk'abana je nama mbona yuko keshi na keshi barabayeho nabi nk'abantu benshi usanga umenga baritayeho abo bantu rero nko mu gihe nka uburyo nkashigwamo imitahe hanyuma nkashobora kuzana ivyamwa ntihahandi usanga narondeye nk'ukuntu nubaka nk'irerero canke nk'ahantu barerera bajya abana bo mwibarabara tukigisha abana bo mwibarabara ico ni ikintu kimwe nokora canke nkagira nk'ivuriro rivura bajya abana yego ikindi kibazo ushaka kubaza ni gukurikira hajya umwami w'ipoli arafise nimero de compte yego muri banki yego iyo wakenye cyane niyihe noti itabura kuri konti tukanirabura ibihumbi 10 niho buri hofu mabura yandi ibihumbi 10 zogora ndake uzigituma muri cyo kibazo kenshi abastar arige bafekinga ubuzima ugasanga la star en soi ntafise na numero de compte ndabeshe ariko urayifise kenshi usanga ariko kadimasi jewe urumva aragereye ugasanga uburyo bwaje bwinshi bwazako bivanye n'ibintu ndiko ndakora akagira n'ikindi gihe ya konte ndayivida ku buryo mpaka gusigara muri zero mugabo nkivuga ati antuka sinosigara ndi vide reka sigara ndiko na 10000 basi urabishikira kweli neza cyane igirizime abantu mudusa n'uwejeje gusa ibintu bishimye yes umwami w'ipoli turashaka gato akandi kantu kora twabonye rafsetara ikaze mu kuvuza gitara turashaka utubwira karirimbo gatonye ushobora kuba warabirivye ahantu hatandukanye cyangwa utarasohora ukatuvugirize gato akarege akariko kose yes sir réglage baita réglage yes akakariro niwo wagacanye none igihe ni kirekire cane mama oya nyarukugira uze tubane urinda umutima wanje amahane nyana y'amagura biratarane ngo dufatane urugendo tujane urukundo rwawe rurasosa umutima wanje wamuguza ntibuka unjyamye mu gituza ngituna ndindiriye kuza wewe uri umugisha narose washikanye indoto narose undi mu maraso nk'uwo nose nasanze ari wewe wanzunze bino kanyana k'i Burundi niwe nakunze nta n'uwundi ufise ubwizana indero ndundi uruta ya nyama y'ikindi kuko kakarira ari we wagacanye none igihe ni kirekire cane mama oya nyarukugira uze tubane urinda umutima wanje amahane nyana y'amagura biratarane ngo dufatane urugendo tujane asante sana gaho nyene turashaka kwanza kumenya umwami w'ipoli antuka ashobora kuba yagize enfance igoye ntawamenya ndashaka kumenya ikintu mu buzima cyangwa situation yaguciyeko wodusangiza biri mutoyi kugira n'ubu
uvuga ati je kino gihe ndacibutse kabisa ndavuga ati Dieu merci warakoze kubona narakirenganye cyane eta what event waciyemwo igisanga waciyemwo cakugize nabi ariko warenganye ntaco mbona kweli kubera jewe sindigira mbona igisanga canshikiye nyene ku buryo kintwara ubwenge cyangwa kintabura ku buryo mvuga ngo iki gisanga ndagikuye ngo ndakivuyemo nzoshima Imana oya nanakimwe ibi we ni sawa byose ni rasta ma jewe nta vyama vyera de hari utuntu twama dushika mu buzima muga nta kintu na kimwe kiranshikira vraiment ku buryo numva yuko mpabutse sana oya umwami w'ipoli muri composition yo turabona neza ariko aririmba urukundo rutanda vere ku mukobwa yo bakunda kandi iyi ndirimbo ndirimvye ari zivuga akakariro niwe wagacanye yoho oya nyarukugira uze tubane urinda umutima wanje amahani nyana y'amaguru abiratarane ngo dufatane urugendo tujane urukundo rwawe rurasosa umutima wanje wamurguza neza cane niba ukundyamye mu gituza nituna ndindiriye kuza yari umukobwa hajya ari true story cyane oya ntiyari true story ni za ndirimbo nyene ushobora kuririmba kugira uririmbire bajya abantu bari mu rukundo canke babikunda bro wangu reka ndagushimire cyane by the way ndashaka wibutsa abakuzi ba Motivation Plus Media cyangwa ariko baradukurikirana ubabwire indirimbo yawe nahiri kugira ngo basimbire gato kugenda kuyira bahama bayisangize n'abandi jewe ico nobabwira nuko indirimbo yanje iri kuri YouTube yanje wandika umwami w'ipoli niryo zina rya channel yanje ucu wandika inzimane niryo zina ry'indirimbo shasha yereka gusohoka ucu yibona ucugira subscribe ucugira j'aime ucu partage kugira nabandi bantu babashe gushikirwa n'ubwo butumwa buryoshe yego no kuri Facebook nuko nyene no kuri Instagram ndimo kwirikirane iki kiganiro conyene ariko mugende ntari ya murabe bro wangu reka ndagushimire cyane merci beaucoup nane ndagushimira jambo kamwe ku bakozi ba Motivation Plus Media abakunzi ba Motivation Plus Media bamenye yuko ndabakunda nejo canke hirya yejo nzoguma nabazaniye utundi tuntu dushasha kandi turi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi abakunzi ba Motivation Plus Media mwaweye ko umwami w'ipoli kumwe yakatubwiye ibintu byinshi byerekeye indirimbo yibaruka gusora yitwa Izimane ariko iravyifatamo neza by the way kuri YouTube ifite ama views atari make simbire mu bushikiro kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane iyo turi kumwe ngaba ari dori abari karanda aba bien ni dread ziwe zatari reka nakwite take 5 men take 5 yes sir when Jesus spoke again to the people he said I'm the right for the world whosoever follows me